iyi systeme ya Swift systeme mwebwe nk'Uburundi mushobora gukontora ni systeme dependa ku bindi bihugu ariko uyu munsi hari ukuntu hamwe mu kwa adopta systeme ya technology iki gihe ariyo novuga nka cryptocurrency donc iduha ubushobozi bwo kuba twogira twomainteninga ntuzenya money yiwacu ikaba ishobora kudufasha kugira ngo dushobore kugwana n'iyi inflation novuga ko n'intante idashoboka mu ntuzenya mu gihugu cy'u Burundi bigacero bigorana kandi wa muntu aje kwinvestisa wewe uraje kwinvestisa barakubwira ngo cisha amahera muri banke baraguha ibihumbi 3 hari undi muntu ariko atanga ibihumbi 8 ubwo rukundo worukurahe ubwo rukundo wovuga worukurahe wocukora gute Kumazina ni Jean Marie Kagabo nkaba ndi president wa diaspora muri leta z'ubumwe za Amerika hama mu buzima busanzwe nkaba n'importa ibiryo bivuye muri kano karere uretse mu Burundi byananiye ikibazo canje n'ubundi gisa kuko murazi muri Amerika donc twese tugwana na technology hari ikibazo mbona gikomeye muri system bancaire zo ngaha ibroka aba investor abantu ba investment imisi yose ntiri mu kubaka ntiri mu kugura ibintu canke kugura ibintu biri abantu barinvesta n'amafaranga ariko system yaha ntabwo itworohereza na gatoya nitwohereza kubera ko ntibashaka ko adopta technology abandi bantu bose bagezeko kugira ngo umuntu nimba ashoboye kwinvesta amafaranga nko muri bank mu buryo bwari bwo bwose ashobora ku accessinga amafaranga yiwe ivyo navyo rero bituma abantu batagira trust ku mabanki yo ngaha kubera ko amabanki yo ngaha akeneye reform kugira abashobore ku decentraliza system nkuko technology iri kuradutwara uyu munsi dufate nka ntuzenya nk'i system ya Swift iyi systeme ya Swift systeme mwebwe nk'Uburundi mushobora gukontora ni systeme dependa ku bindi bihugu ariko uyu munsi hari ukuntu hamwe mu kwa adopta systeme ya technology iki gihe ariyo novuga nka cryptocurrency donc iduha ubushobozi bwo kuba twogira twomainteninga ntuzenya money yiwacu ikaba ishobora kudufasha kugira ngo dushobore kugwana n'iyi inflation novuga ko n'intante idashoboka mu ntuzenya mu gihugu cy'u Burundi bigacero bigorana kandi wa muntu aje kwinvestisa wewe uraje kwinvestisa barakubwira ngo cisha amahera muri banke baraguha ibihumbi 3 hari undi muntu ariko atanga ibihumbi 8 ubwo rukundo worukurahe ubwo rukundo wovuga worukurahe wocukora gute uze ufate amafaranga ku bihumbi 3 ucuza kugurisha kumwe uze ufate amadolari ku bihumbi 3 uzana amadolari bazoce baguha kuri taux de change ibihumbi 3 ucuza gukompeta na ya infrastructure iri hanze wocudandaza gute nico gituma dusaba leta yuko yogerageza ikadopta blockchain kuko irabafasha atari mu ntuze muri systeme bancaire gusa no muri systeme ya security nkuko abanyabavuga cyane kuri ibintu vya corruption idufasha kugira ntuzenya ku create systeme yiwacu itadepanda ku kindi gihugu cyacu cyose tudasubira kudepanda ku Bubiligi ngo tudepande kuri Amerika mu gukora ama transaction dushobora kugira systeme yacu twebwe nyene transaction zikaba interne hano tukaba dushobora gukora amakadi yiwacu hama ntuzenya ubutunzi tukabukontorora bivuye iwacu n'ivyo byose batubwira ngo usanga amaraporo aja hanze y'ubutunzi ukuntu dufise hano systeme ntishobora gukontorora ubutunzi bwanyu ntimuzi amafaranga yinjira hano mu gihugu dufate nk'uyu munsi bindiko ndavuga abantu benshi hano barakoresha system wallet crypto wallet ku buryo iyo uri kurarunga amafaranga dufate uri muri Amerika ntabwo bikenewe yuko urinda kuyacisha muri banki ntibikenewe yuko uza kugira ntuzenya transfer hano nyene hano mu Burundi iyi system ndiko ndavuga ababene gihugu barayikoresha umuntu uramurungikira amafaranga akaza ari value y'idolari akayakira ubwo nyene ushaka ko gushikiriza amafaranga mu marundi agaca yashikana bitiro biraca mu yindi system yariyo yose ibi rero mu gihe system bancaire tohinduka na leta ngo ya adopte iyi cryptocurrency cyangwa nuzenya blockchain bizokoma bibagora ntimuzokwigira mumenya amafaranga yava ntimuzokwigira mumenya mugira access ku mafaranga bizotuma intumbero ya 2040 2060 ishobora kudireyinga kubera ko ntimuza amafaranga yinjira mu gihugu nshimire byimva mutima intererano mushoboye kudushikiriza kuko numvirije bamwe n'abandi hariho de préoccupation dusangiye hariho n'intererano kanatsinda nibaza ko se parmi l'objectif y'iyi semaine de la diaspora nukugira ngo bimwe
mubona ahandi mubituzanire hama turabe natwe ico twoshobora kubikorako canke naho ingene twoshobora kubihinyanyura donc niyo tutogira kwa kundi mugabo turabe ko twoshobora guhinyanyuriramwe. Rero uwabajije ikibazo ca mbere yavuze ikintu kijanye na production donc umwimbu w'ibigori usanga uri kurononekara kandi hari kuba hariho des moyens de transformation. Nivyo nkuko mwabishikirije igihe twiyumvira uyu mugambi wa Plan National de Développement, ni ikintu ca mbere dushira imbere yuko d'abord tugwize umwimbu, tumaze kugwiza umwimbu aussi habeho la création des industries de transformation, habeho la création des chaînes de valeur. Nivyo umwimbu waraje d'une façon utari witezwe, hanyuma nivyo ubushikiranganje nsanzwe nkukira n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta, ubutunzi no gutunganya imigambi. Rero twebwe turaheza tugakorana n'ubundi bushikiranganje, harimwo ukujya mu buzi uko bumeze, hari buraba ivy'uburimyi n'ubworozi. Uyu mugambi rero si ukuvuga ko n'intumbero duhereza le ministère sectoriel, na twebwe nyene abarundi mwebwe ba diaspora, kugira ngo turabe mbega ijya ko intumbero yatanzwe twoyishira mu ngiro gute. Rero nivyo harabayeho, sinzi ko mpava mvuga ko ari ubumenyi buke, hariho mu kigega ca leta amahera yasohoka yo kubaka hangare de stockage. Peut-être les normes canke abari bajejwe kugira iyo suivi kwegeranya uwo mwimbu gashobora kuba karabaciyemwo. Nibaza ko vyaduhaye icigwa twarakivuganye turiko turategura integuro y'amafaranga igihugu kizokoresha uwo mwaka, yuko vy'ukuri bogerageza bakaraba yuko ubwo bubiko bwubatswe neza, abantu barigishije abantu ko bashobora kwanikira, kuko umazanye ivyumye uwundi akazana ibitumye, murumva ko bica bigorana. Ni aso nivo mugabo des orientations zaratanzwe, tukizera yuko mwobandanya mudufata mu mugongo kugira ngo ibisata bitandukanye bishobore vy'ukuri abene gihugu ntibasubire gutakaza umwimbu, na cyane cyane ko uba waguzwe amahera avuye mu makori y'abene gihugu, muca mwumva yuko bace bahomba kabiri. Hanyuma hari ikibazo kigira kabiri ati mbeko twabonye muri vision hariho amahera dutegekanya kuzoronka avuye mu ba diaspora n'abatravailleurs migrants, ati mbega hariho politike y'igihugu yo kuronderera akazi aba bajene bacu canke abarundi umurundi ahari hose. Nibaza ko kuri iki ndanabibavugira mu bushikiranganje bwatunganije ibi bikorwa, hariho de direction générale imwe iraba bilaterale indi multilaterale, hakabamwo n'ivya coopération. Kandi ndavzi ko mu nteguro y'uburyo bahora basaba hariho namwe mwama mwavyumvise canke mwamubonye bariko baraja mu bihugu bitandukanye pour négocier des contrats. Les contrats ho barungika abarundi bakagenda gukora mu bihugu bitandukanye. Nivyo ca bibera rimwe, mugabo twari twihaye ihangiro tuti au moins par année turonke 2 accords bilatéraux. Izo accords zibonetse niyo hagenda abantu 10 canke 20, mugabo twafatiye kuri yuko habwirizwa kubaho année par année des accords bilatéraux zishobora gubasinye. Ngira baraza kunyuganira bo mu bushikiranganje, mugabo ndazi ko iyo ni préoccupation kandi twese biraturagishinga kubona la jeunesse irahari kandi bafise des compétences, barafise amaboko, wanashaka n'umutwe barawufise. Rero si ya des opportunités nibaza ko ntacobuza, kandi nibaza yuko son excellence monsieur le ministre en charge des affaires étrangères ko abikora ukabishoboye. Hanyuma hariho washikirije
donc itunganywa ry'amatongo n'ibisagara namushimiye cyane kuri contribution yatanze. Hanyuma pour information nivyo ça c'est une préoccupation kubona ko au niveau y'igihugu ugasanga ibibanza bimwe bimwe ntibiri geolocalize, ugasanga kunyonga hano mu Burundi ntushobora gukoresha GPS kugira ngo uje ngaho ushike hariya. Mugabo ico nababwira nuko haraherutse gutunganywa rusansuma y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Uyo gwabaye mu mpera z'ibihumbi 2024. Ubwo rusansuma gwarageregeje gukoresha uburyo bwa none ku buryo ama infrastructure yose yashoboye kuba geolocalize. Bisobanura yuko nous aurons une base de données, tuzoba dufise database avec la géolocalisation des infrastructures zitandukanye. Nibaza yuko avec cette base mushobora gufasha kugira ngo vy'ukuri dushobore gutunganya neza tout ce qui est très à l'urbanisation, canke gutunganya haba ivy'uburimyi canke gutunganya ivyo uburaro canke ivy'amashure enso. Ico rero ni merci ko mufise des compétences nukudufasha, mugabo la base de données irahari. Ubu unye rusansuma yakozwe barashoboye kureleva donc ces informations géospatiales zose ubu unye ziri disponible, bari en cours de traitement. Twibaza yuko mu minsi iza bazoheza bagazitanga ko accès kugira ngo hashobore kubaho n'imbarire carte canke bashobore kugira geolocalisation y'ibibanza bimwe bimwe.